avuye kandi uno musi wa TV sawa sawa nicare twuranye bakunzi ba ASE ariko iyo iri kirakora kwe oya tuko turafitina tuko turatestinga tu nta kindi turarako amajwi kamera agwanda guye kucuma wako na sheri wao bakunzi ba ASE jewe baranyigi oya uramuhebe ndone gwinshi vrema bakunzi ba ASE ndo musi bakunzi ba ASE mwamaze kumva yuko tuje kuvugana na papa ASE nahandi kugira tushobore kumva umuco tubaho umuco ibintu byose ukuntu byagenze twashatse tukora iganiro ku nyene fast fast bisigaye ko bareko barakubona ijya iya mbara marori basi oya marori gusa jewe nabavumbuye ntazi ko ari byo bagiyemo yarakwitayeho inwa kaka ahubwo munyweshe kureko gukundana mwe muremera ko mukundanye ntavyo mwemera maybe no bamenya ari umurabona ko no bamenya mwoba mumaye gusa umwanya wo kwihutira kurondera n'umukozi uko je bishika nkafatirwa ariko mugene muvyumvire neza nimuhurudukira ama commentaire akarorero nk'ubu abakobwa benshi bacambara amasouvetement bariko barayaheba vraiment ubigira uko nyene ubabana bambara utujya duzu tw'indani tw'abakobwa baraduhevye kuturanga ngo namirage eske je ndashobora kuba nkundanye nawe nkamwereka no munsi wanashima nkamukura ko nkanamwunguka ko karaboneka ariko ejo ugasenga turatandukanye hariho avenir yewe mbawishi n'abarongora baraba divorce bakadivorce bien kandi mariage no muri leta STV every story matters. umuntu mubona yambaye mayo zo ukina njoo hinge kwanza baza kuparika kanuza kamoto subiri cameraman wewe munani filme Andy fresh and safi fresh nibiki mwe nibiki namuse ho turakubonye bazi hari iki abo kare butwicaye tuvugane none andi abura bayiga baranze uramutse bako urarusha nta kwanza imutsu oya reka umva twashatse tukora iganiro ku nyene fast fast bisigaye ko bareko barakubona ijya iya mbara marori basi oya marori avuye kandi uno musi wa TV sawa sawa nicare twuranye bakunzi ba ASE ariko iyo iri kirakora kwe oya tuko turafitina tuko turatestinga tu nta kindi turarako amajwi kamera agwanda guye kucuma wako na sheri wao bakunzi ba ASE jewe baranyigi oya uramuhebe ndone gwinshi vrema bakunzi ba ASE ndo musi nawe kuna kula wabo bakunzi wabo mubone yambaye teni ya mbere vraiment no kuri bakuboye yambe namba ikirato kizimbutse 2000 francs bibiri darushe ari amwarushe no musi maki match sha 14h30 bo ikuru n'umuryango hajya tuba turi muri famille turakina after yaho turavugana then yarakwitayeho inwa kaka ahubwo munyweshe ega mwebwe bakunzi ba ASE tujokemura warakibonye igani abo twatuzona zoge post abakunzi ba STV nagomba ndababwira icambere je maso yanje arakomeye nimuzobone nkora nambaye amarori kenshi gusa izuba niri n'umuyaga birambangamira ku maso ubundi ndumuntu nkunda gukorora musozi cyane iyo ndiko nca mu zuba no mu muyaga niyo mpamvu kutabaza ko mu maso kanyanyaye ariko ndabazi ko araba ntuzenya mumba macho barenge macho munani akomeye vraiment so hanyuma ikintu nagomba ndababwire jewe kwera umwanya mbana muto birazwi vraiment inyuma y'ubu buzima turafise umuryango turafise iki jewe ndatigita ugira miri aronka umushahara wiwe ugira umukameramena aronka umushahara wiwe kubira dana aronka umushahara nibaza imana yo mwijuru nta na rimwe ndaherana umukozi amafaranga imana yo mwijuru ndayitinya ndayuba nta na rimwe biraba rero jewe ngwanira yo gishingira naye rero je ngwanira kandi ntavyo kwitapa vya bindi ngo umuntu ngo arishima ngo ariko ari umuntu azovuga ko ndamufitiye ideni y'umushahara
umunsi nzobura amare yo kubariha nzohagarika STV mbanda yarondere nina yaronka dusubire dukore kuko nitwoguma nitwoja koronera ubundi umukozi akora afise ubuzima umukozi aratoye tudeni avuga ati ndiko ndakora nzoriha barakenera kuryoherwa arakenera kugura gahuzi ko kwambara agasabuni nda likinga rero umuntu kubaho yibeshejeho niyo mpamvu nk'ubu murabona ko atabandi bakozi ndiko ndashiramo kubera iki ndafatiwe cyane kandi ndazi barakenewe bamwe na bamwe ariko igihe nicagera tuzozana ko dukeneye abantu twese dutera imbere kandi abajene bari mu ngaho ni benshi rero mbonye ikiganiro nararavye gatoya sinakimaze ariko ndumva ubutumwa bwanyu muri introduction and then mugomba ngo guheba akazi je inyishu yarabonetse mu makomantere abafana baravuze ushaka ugaheba nahebe moya twe twashatse twumvikane ariko kweri boca mu post iganiro kandi twabivugana ndakubaze kwanza ubu we nta bandi bantu muvumbura mwebwe mwese nta bantu muvumbura tuvumbura c'est normal ni bisanzwe ko namvumbuye Dani aramvumbuye ni bisanzwe twanze kajya kugukundana kweri akore ko gukundana mwe muremera ko mukundanye ntavyo mwemera apana ngo mwe muremera nta bihari nibizopfa binabahaye mwe muri Imana muvango nibizopfa bibaye murazi ivy'Imana yateguye nta bihari sawa mugere rero bimeze uko ikintu mukwiye kumenya jewe barabizi je sinkwindwa kwitwa boss w'umuntu ahubwo ndi umukolege mu bandi c'est vrai sabe hari aho biba ngombwa ko umuntu mwita boss ariko sizina nkunda cyane oya gusa twese turafise abo twokwitwa ayo mazina ariko tuyabita bikenewe rero ikintu gihari ni iki abantu uri manurimo urabona mu buzima twe turiho tuboneka imbere ya kamera turafise abantu dukurikirana iyo abataco tubafasha ntibaba dukurikirana ni kuvuga umufana dufasha kudukurikirana akunguka iciza n'ikibi iyo tuvumbuye nk'umuntu akakora ibibi ni inzira nziza yo kwigisha utarabikora kutazobikora iyo uvumbuye nawe umuntu akakora ibintu vyiza ni inzira nziza yo kuzokwiga nawe gukora bijya vyiza bisigure iki je ngo mamanze ndabwira ikintu nimba mudakundanye ntimukundanye wapi nidukundanye nimba mwe mwemera ko mudakundanye bisigura ko mudakundanye kuko mwebwe muri mwebwe nyene twebwe ibyo tubona ivy'amaso yacu abona ariko mwe nimwe mwiyizi urumva ariko jewe twe tukora ibintu bimwe na bimwe kugira ngo turyohere n'abafana murabizi iyo tuvumbuye kenshi dushaka abafana baryoherwa rero nuvumbura ikintu uzijana kwijana uvumbura ikintu kekeranya rimwe na rimwe kugira ngo abafana baronke show biryohererwe rero tuca turondera umuco muri kujya kuvumbura akararo jewe ntegereza kubatera pressure murakundanye turabera kugira ngo turonke ibibavamo ubu rero ndabona umengo murashobora kuba mutarakundanye canke murakundanye ariko birashobora ko muba mudakundanye ariko nubundi nimba mutubeshe tuzobimenya ari abakorotse ngo miringo yarahenye ayo mu makomante aho nyene rero nuko nambaye maybe no bamenya ari umurabona ko no bamenya je kandi sinambara kola ngo kubera nambaye akabutura kagufi oya ahubwo ni kubera ni iramfasha muri sport hari ahugwa igaproteja hamwe na hamwe hama kandi uri muri telebokera jenana nimba mutari mubizi n'abakinyi benshi bamva hari n'abakina batambaye ikintu na kimwe ndani bambaye ikirote gusa rero ibokira tujena ko usanga zidufata ukuntu rero uko rakina ntuba wisanzuye bien rero jewe sintinya kuvuga ikintu cigisha umuntu ikintu nzi ko ari ukuri ikintu nzi ko gihanura umuntu akarorero nk'ubu abakobwa benshi bacambara amasuvêtement bariko barayaheba vraiment ubigira uko nyene ubabana bambara utujya duzu tw'indani tw'abakobwa baraduhevye kutura ngo namirage gusa namaze kuvyumva kuko twe turakuze nduko nambara iko nayo nyene turafise abantu benshi tuvugana ko turakuze urashaka kumva ufise umugenzi avuga ati twamasuvêtement tuyambara kubera aratujena ariko benshi barambara tuboka udukora nkutu canke sinzi hanyuma rero abafana nabo tuze turatahurana umuco wanje si wo muco wawe umuco wanje si wo muco wundi kandi nta muntu yokora ivyiza imisi yose uno munsi urakora ikintu umufana akagikunda ariko ngomba ndabamenyeshe mwebwe abafana n'abafana nyene ntitunabazi benshi ntituzi ngo barihe ngo bitwa bande baraturaba tukomate kandi tuyifuta ko arafise uburenganzira bwo
ariko ikintu kimwe kora iciza vuga ukuri wirengane muri piscine canke mu mazi koga no kuri kw'Imana igo basi turavugisha ukuri wambari guturi none abantu abanyafrika barenga bari buraya iburaya bameze iburaya umuntu arambara ikareso nagasutye agaca agenda we ntabagiye koga abagiye gusuma muri alimentation none nito ababiba ambo ababayeyo ni benshi batukira bari za Amerika za Australia baducira urubanza kandi rero muri Amerika ni habi uravye umukobwa agaca agana akurega ngo wagumye muri ako matako kandi yari yambaye uko baraguhana uce wibaza rero koga hariho façon yo kuja koga gusa jewe nabavumbuye ntazi ko ari byo bagiyemo ariko rero cyasanga naryohewe cyane n'umuvumburo bacubahereza sho candabaha sho nabonye navuze ati c'est la vie bari koga n'ubuzima nanje ngiye koga niyambarira gakakora cyangwa kaboka nkoguko niko biba bimeze yo style ya plage nuko gusa nakunda koga jewe ndanabitiye sasa Dan na Miri nimba mukundanye ni droit yanyu sorry nimba mudakundanye kandi ni vyiza kubitumenyesha ko mudakundanye je ndabitahuye kuko ntegiza gutahura umuntu kuko mutubeshe naho imbere tuzobimenya ariko je ndemeza ko mushobora kudakundana kandi mushobora gukura ngo murabahungu n'umukobwa ninguko mwokundana bivaye no gushimana ninguko mutokundana bivaye nuko mudashimanye birabaho rero Miri si ufise umusheri umusheri ni bon wewe nimba ufise umusheri urako je ubwo buzima nakunda kubwinjiramo ngo ndakubaze ngukundanye nande jewe ibintu by'inkundo ndabilimita birilimite ntibaje ku social media je ko umunsi nzokundana n'umukinyi w'sinema nkundane no muri rihimvye cyangwa umuntu atuba babasi muri rihimvye wa gospel cyangwa umukinyi umva je nzomwerekana ariko mugihe ntarakundana nabo akazi nakiwa na je simboneka kuri kamera kubera ko ari amawuzo ngo bambone oya kuko ndafise ibikoresho ndafise abakameramani ndabahemba ku kwezi shaka novuga ati buri munsi nzamuranyerekana ariko je muraza ari gihe marindwi zibiri ntakora ukwezi niko umva nkora kugira mfasha abantu ariyo mpamvu n'aba bantu mubona ndabahanura kenshi gashoboka nta mukozi yaciye wanje azomvuga nabi kiretse intashima utazonshimira vraiment jewe ndazi abafana benshi baranshimira mu bibanza byanyu bavuga ati ufata uko abakozi nibi bitandukanye nuko kandi turifuza gutandukana nabandi kandi umuntu wese akwiye gutandukana nabandi bantu rero bagenzi ikintu kimwe ngoma ndababwira guheba akazi siyo solution ariko ni umuzo kumva ko ashaka guhagarika akazi twashavuye ama commentaire wavuga none ibintu bintu birasresanya kandi je ndabatahura uzo kumva ko ashaka guhagarika akazi nahagarike ariko bagenzi ntazoga gatagaruka kukansaba azobagiriye mwoba mumpaye gusa umwanya wo kwihutira kurondera n'umukozi uko je bishika nkafatirwa ariko mugene muvyumvire neza nimuhurudukira ama commentaire twavuze ati tuvugane twumve kwanza juste kimuvamo ko ari umuntu usanga habaye action akavuga ibintu je ngari mwamvumbuye tubisubiyemo aha je twari dufise no musi na impart Fuko tugira 2 uri kumwe no kimwe dushaka rero tugire bibiri nujya musi dukina match je mu bisasi nashaka kuboneka je sinkunda kwiyerekana kwa kubera ndi kurakira umupira bambone kubera nambaye neza bambone ego birashika umuntu akifoto ariko ndi mu bantu ba cyane badakura no kwifotoza niki rimwe na rimwe umuntu abikora kugira ngo aronke ama souvenir sasa je nibaza ko umuntu azakurondera uri kumwe n'umwana umwana wanje oya ikibazo cy'umwana impamvu ntomwe ntasha baramaze kumubona ndibihaza ariko impamvu ntomushira mu biganiro umwana wanje ashobora kuzogira indoto twe turakuze umwana wanje ashobora kuzoba umumama pasta na karorero ugasanga ndiko ndamwicira avenir yiwe ikiri muri we niyo mpamvu nshaka kure no mwerekana bisanzwe nk'umunsi wa birthday nk'umunsi hari ikintu kimuranga apana ngo umwana wanje ngo ndiko ndamwafisha baramubona ku ariko kuko nshaka nzomenya ikizoba kiri muri we
ndifuza ko ntazomenyereza amakamera ntazoze kuyakundishwa kubera papa ari ukora ibi nanjye nzokora ibi oya ashobora kubikora ntabikore nkuko je ndabikora akabikora ukundi niyo mpamvu ese bakunzi ba STV mwamaze kumva yuko tuje kuvugana na papa STV nahandi kugira tushobore kumva umuco tubaho umuco ibintu byose ukuntu byagenze no kuvyerekeye ko miri yari yambaye canke iki mbere ko batavuze ko je agapira kanane nakambuye ka barakubone ariko kandi ikindi naco tubisubiremo jewe muzomvumbura iminsi yose mushaka muzomvumbura umunsi wose mushaka kandi abemereye umuvumburo wose muzongirako yuko nta uzopost icambere umwana wanje umwana ndazi ko nta munyegeza nibisanzwe gusa sinishimiye ko ari kumwe na mama we kamera kuko ari umuto mukazomvumbura turi kumwe nawe mafu nzobiposta muravyumva abakunzi ba STV reka tugende teguro ntabwo dukundanye nibari bije mama umwana wanje ndikundanye mutenda tarukundo ruhari umva ntibakundanye ubu twaratandukanye afise ubuzima bwiwe afise ubuzima bwanje navyo nkunda kuvuga kuko je ndazi koma abantu bameze umuntu amubwiye uvuga kamwe akiyumvira ibindi umenyesha ikintu kimwe urashobora kwiyumvira ati ujya kubera ko yateye inda niwe yamuhevye kwanza ujya no mu star niwe yamuhevye ntiyanamwerekana ariko je kutamwerekana nawe ariko ndaprotege ubuzima bwiwe eske je ndashobora kuba nkundanye nawe nkamwerekana no munsi wanashima nkamukura ko nkanamwunguka ko karaboneka ariko ejo ugasenga turatandukanye hariho avenir yewe mbawishi hariho ngene je bijyanye byo gutangaza sheri wangu uyu ata mugambi dufise usigaye duharawe ngo mwaratandukanye ngo mbe ngo mwibaza ko twavyibagiye ugasanga umusohoka uciye utundana none nk'ubu nkundanye mvanye na mama w'umwana wanje ciye nkundana n'umuntu nawe ndamwerekane ciye nkundana n'umuntu nawe nzogarukira he no kugera zaho nzorongora n'abarongora baraba divorce bakadivorce bien kandi mariage no muri leta bisigura yuko jewe ndi umuntu ntakunda no gukundana n'abakobwa cyane kandi dutandukanye je basi ndafise kandi sinovuga ngo twapfuye ibi nibikunda nshobora kuba mfise amakosa cyangwa nshobora kuba mfise amakosa sindi bumuvugire ngaha kuko nawe niyobora ivyo mvuga ariko ijambo rimwe niri twaratandukanye tu nimba amakosa arayanje netwe bizi twebwe nimba amakosa arayiwe bizi twebwe nimba twe twagakoreranya amakosa umva ntavyo nzopfa mvuze nta n'umusi nzomuvuga ngo yankoreye iki jewe ndizera ko ntari umweranda kandi mu rukundo murabizi munaca muri byinshi muragenda arabura n'ibintu byinshi urumva kandi ntihaho byanditswe ngo urumva ngo naka nkumutegeza ku matana ngo ubuzima bwawe bwose ibintu hari gihe byanka kandi atari cyo mufa hari n'abantu bumva gusa umuntu akuvuga ngo je numva ntagikunda cyangwa gukunda umuntu ushaka kubivamo uko umuntu araguhebye rero ryabagize neza no yakaguma kubabaza rero ikintu no babwira jewe ikintu kimwe gusa isezerano mfise imbere y'Imana je mfise isezerano ryo kurera umwana wanje nkuko amategeko abisaba kandi umwana wajya nico gikuru cyane gose niwe ndonderera ni jewe kuko umwana ntiyavutse kugira nyina amugurira amaparasera amugurira impuzu sewe niwe bijeje nyina jeje kumufata neza kumuhindero amube hafi kumukurikirana nanje njeje kumuronderera ivyo akeneye rero ivyo umuntu azombeshira ko ntabikora umwana wanje cyobona ari hevye ndarakunda umwana wewe gawana kuri stat aho ndamuposta mukaye ariko rero jewe vraiment nkora ikintu mbona kibereye dufise abantu badukunda ko turafise n'abatadukunda niyo mpamvu nwoca wijana nk'impene nibikunda rero nimba narabavumbuye mwifataho mubabaye bagenzi hanyuma ico naho bemerera namwe muramvumbura bakunze wese muravyumva tugiye gutegura miri jenita nzomvumbure muziko nibirenze bigeje no bavumbura ntaribi ntaribi nifitiye n'ubwoba bareka wowe uripse ivyo wiyotsa oya so byo wiyotsa nta muntu umwe buri byo avumbura ku naba bafana rega bo bavumbura rega ni nkuko ushobora kuburiko inyene twe tuvumburana urashobora kuba wewe dufate ugiye nko mu kabare gusohoka bisanzwe ufise umugenzi w'umuhungu muricaranye bigashika gukora nko kwitama uko
twe nkaca mvumura yakaya kabone bwati mukobwa nagusana vraiment kumbe byari ibintu bisanzwe ni nkuko yarago kuya kantu cyangwa akakumena gahere kubona abantu benshi nta nabo tumenye nta mikini naco je murankunda kwiyumvira none abafana gusa je ndabakunda jewe maze gukoresha abakobwa bangaha benshi hatanguye umukobwa atangiye kuza muri STV oya hatanguye Genera hakurikira hatanguye na Chance wa wundi ntibamubonye baramubonye Shimene hatanguye umukobwa yitwa Shimene gusa yakoze iganiro kimwe ndibaza acarafatirwa n'ama universite yiwe hakurikira umukobwa yitwa Genera havuye Genera kurikiye Chance hakurikiye Chance hakurikira Gatekanje havuye Gatekanje hakurikira Queen havuye Queen hakurikira Miri nabo maze gukoresha oya we na Sara ndatangwe ni Sara havuye Sara hakurikira wewe na Janete siwe watangwe kuza Miri hama Janete na Mungu wari wakoresha na Mungu wari wakumvuga abakobwa maze ega abahungu bo banyagiriza ega jewe rimwe na rimwe ari abantu banyagiriza abakobwa nejesha niyumvira muri abakobwa bose ari umuntu avyanze no muri commentaire iyi nyene kigana nyene ngo gute urone ko tuzi ko handi bagendana na Chenamiri mama yangu Chenga zona kudira guzo nkubiti kofi nabonye mu commentaire avuga ati afana nabo nyene barakavye jewe imbere yuko mpakaza umukobwa mbanza nka medita eske sinbizoshika ndamukunde nico kintu mbanza kuyumvira kuko numvise kuko ndo umuntu n'umuntu atagira sanzima ndakomeye ariko mbanza nkiyumvira uyu mukobwa ngomba mpakazi ntibizoshika jewe ndamukunde numva vyoba ndabiheba nkatuma ndamudraga cyangwa nkabihebera nuko kuko sinkeneye kuyitsitaza ku muntu kandi jewe abakobwa nyuma yaba none mu bakobwa 10 nimba ari 9 maze gukoresha abandi bari kwisi ni bangaya ugira abadukunda bangana gute tworondera atwovuga abakumva B ni benshi rero umuntu ndashaka kudakundana na Miri nkakundana n'undi mukobwa mutazi nibi ivyo rero mwiha jewe wanashima jewe ngaha ku kazi barashobora gutonda ku kazi bakarinda bagenda batambonye cyane nkasohoka ngira ni sawa fye nigira kuko abangere ndabahemba nije ndabizi mba ndiko ndirukanga n'ubuzima nabo bakaba ariko barakora ivyabo duhura gake barabizi kabisa duhura gake rero ivyo byose jewe ntaco bimpara intwaye muranyagirize mureke kandi je ntababeje sino kucana Miri mu kabare turi babiri ntikibaho biramaze kuba nibizopfa birabaye turi babiri ntibikunda kubera abafana dufise badufata uko tutari ariko fisi kibazo sindiko navuga ko no bafise kibazo ngene ucumengo uri kuriyemera ubwo ni vie prive n'ubundi buzima ariko hari kibazo bumvuga vuga ati uyu muntu afise kibazo antake bosi wiwe negereza ko participe ndamushikeko ariko ngo tuje gusohoka okay rondera cyane mubwiye ati rondera undi mugenzi wawe mube babiri twicaye turi batatu bitangerezo je nibaza ko ari uko kandi hangoma ngene murabona ko nta ngoma niyogere numva ninzara iyi ni import bakunze West TV ni maskari jambe mumonye yambaye mayo wamubaza wakino boya ni ya kabiri ni ya kabiri yes bakunze West TV umva ukuntu byagenze irizime dotanze ni mwete muheba kazi ni bon uraza ndabayereka ama screenshot bamaze kukansaba bararenga 10 mugahebe akunze West TV none rero Jesse ndova muri STV batangira ukenda batera inkuru rero mba bariko bararota ko umuntu ava muri STV ni hatari bakunze West TV bye bye ciao ciao ASE TV, every story matters.